uno munsi twaramutse tugira novuga ikintu cy'umwiherero aho twari twakoranije abayobozi mu bushikiranganje bose kuva ku rwego rw'ubushikiranganje gushika ku barongoye ibitaro byo mu burere eka abarongoye bw'ubuvuzi intara bitaro vya leta kambe n'ibitaro twovuga bikomeye ngaha mu Burundi. Rero intumbero yaruko kugira tubashikirize novuga intumbero twakuye mu mwiherero wa leta kuvyerekeye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida. Ivyo twashitse ko n'ibintu bikomeye kuko murazi yuko nyecyubaha yavuze yuko iyi leta ari leta nkozi kandi mvyeyi. Ivyo natwe mu gisata c'amagara y'abantu birakomeye kugira ngo muri aya mezi 3 bikunde abene gihugu bazobone yuko amavuriro yabo ibitaro biyubakiye by'ukuri bibakira neza, umuntu akabona yuko agiye kwa muganga yituye umuvyeyi kugira mwubahirize amutunganirize ngateka kiwe ashobore kumuvura hanyuma ashobore kubandanya ibikorwa byo kwiteza imbere. Rero ivyo bihera icambere yuko murabizi ko leta y'u Burundi twashize Imana imbere nuko byose babikora mu rukundo hanyuma bakabikora nk'abavyikorera ikintu gikomeye cyane hanyuma bakabishiramo umwete. Rero twari dusanzwe twaragize imigambi y'uno mwaka mugabo twongeye ko yuko barondera muri iyo migambi bagatora mu migambi mikuru umwe wese ahaherereye ashobora kuzoba yashitse ko muri amezi 3 kugira ngo abene gihugu bazovuga bati ubushikiranganje bw'amagara y'abantu by'ukuri tubonamwe ubuvyeyi kandi bugizwe n'amakozi. Ivyo rero kugira bishike ko hari bisabwa nuko icambere nkuko leta yabisavye basubira kwitunganya neza mu buzi bakaraba yuko atamukozi numwe kuva hasi gushika hejuru adafise icakora. Ivyo rero bazobizana twabahaye gushika ku munsi wa 5 kugira ngo ntihagire abatonda bagimitsa abandi mugataco bariko barakufasha. Abo nabo dusanze barenga ko tuturondera handi tubashira nta uzokugwa bashobora gufasha bagakora akazi igihugu cabajeje. Hari abo uzosanga baja mu zindi service canke bakaja no mu ndi bushikiranganje. Ico ni cambere kugira ngo babone ko tugize urunani ata muntu atonda saa moya n'inusu agarindira ko saa 9 n'inusu igera kugira ngo yitahire mu gataco yakoze. Ivyo rero nivyo tugiye gukora muri iyi ndwi kugira ngo tuzogire icegeranyo tubishikirize abaturongoye. Ivyo kandi bizofasha kugira ngo dushikire ryahangiro kuko abantu iyo bashize hamwe bashika kuri vyinshi mugabo iyo harimwo abagimitsa abandi bituma umwimbu utaba mwiza hari habaruha n'abandi bahembwa bicaye. Ikindi naco nuko bategezwa gushira imbere gutunganya neza ivy'igihugu andavugana cyane mu mavuriro ngira ngo abikurikiranye aho ibintu bya kaboko bitezwa gutuzwa igiturire. Ico ni ikintu ca kabiri bamaze gutunganya neza abakozi umwe wese bakamugenera ivyajejwe gukora niho kumukurikirana ingene ashira ibikorwa mu ngiro byoroha. Ikindi nuko abatunganya ubutunzi bwa leta mu mavuriro bategerezwa kumenya yuko amafaranga y'amavuriro ayarabene igihugu atari ay'abaganga canke bafashanya gutunganya ivuriro canke ibitaro. Niho twaboneye n'akaryo kubaha akarorero kababikoze neza bagashimirwa haba mu bitaro vya gisirikare bitaro vyo mu Kibimba bitaro vy'igipolisi kugira ngo twigishanye kandi turashima yuko hariho n'abandi nk'ibitaro vyo mu Cankuzo baduhaye akarorero ni benshi bamaze gukora ibintu bishimishije tubasaba rero kurushirizaho. Ikindi naco nuko dushira imbere wa mugambi wa leta ukwegereza novuga amavuriro n'uburyo abene gihugu twatanze intumbero yuko dufashanije no bushikiranganje bujejwe inyubako dutegerezwa muri amezi 2 kuba twatanze igitabo kirimo icegeranyo cingene ajya amavuriro azocika aya makomine azoshobora gusanurwa canke akagugwa n'uburyo bisaba. Ivyo rero ntitwovyishoboza kuko
mu mwiherero twarimwo twabonye ko leta ubushikiranje bukorana rero twasabye yuko babitegura n'ingoga tuzashobishikiriza abo mushikiranganje bw'inyubako badufashe ko ari abahinga b'abanjeniyeri bavyize hitwosaba yuko leta iminda gutanga yandi mahera kandi ifise abo isanzwe ihemba kugira ngo ico giho cihute na leta canke amakomine canke ushatse gushigikira ico gikorwa abona ati iri vuriro inyubako 3-4 zo kwakira bene gihugu bitwara amahera ye hanyuma ivyo bijana n'uburyo ko twe twabwiye ko leta nayo ikirondera ingene ishiraho abaganga rero turashimira leta yuko muno mwaka mu mahera dufise bari bategekanije gutanga ubuzi ku baganga eka mbere hari n'abahejeje novuga bagiye muri retraite nabo nyene abo bose ayo mafaranga yahora akora tuzosaba yuko ubushikiranganje bujejwe akazi buduharurira ati muri aya mahera no muri aba ba pensionye hoshora kuvamwo abaganga bajya abageneraliste bangana uku hanyuma abo nabo twabo tuzoshira kuri aje mavuriro y'amakomine kuko naho hoba hataraba kwagura ivuriro arashobora gufasha kuri rya centre de santé akavura bene gihugu bakabona umuganga hafi yabinonosoye cyangwa mu docteur umugeneraliste aho kuri aragenda ku minota 25 agenda mu bitaro by'akarere ivyo tuzobikora ntavyo nyine muri amezi abiri kandi tugasaba yuko gutanga ku kazi byokurikizwa byokerekana ko by'ukuri leta mvyeyi ni kuvuga nimba ari bitaro by'ikomine dusaba yuko abaganga bari muri yo komine ari bo bohakora kugira ngo twirinde bijya by'umuntu ava mu yindi ntara akagenda gukora badusanga atezwa gutaha kure dusaba yuko abize ivyo ayo mashuri dusaba bari muri yo komine ari bo boje imbere no ku mitumba bizogenda uko nyene no gushiraho yama poste de soins navyo nyene bizoba biri mu gitabo tuzofashanya nabo mushikiranganje bw'inyubako hamwe n'abajya abahinga b'abanjeniyeri bo mu makomine kugira ngo turabe aho byokubakwa kuko turamaze kuronka igitigiri cy'imisozi itagira ko amavuriro niho twoshireyo poste de soins naho nyene n'uburyo byotwara ivyo rero tuzovyegeranya mu mezi abiri hanyuma tubishikirize leta hamwe n'abasanzwe bashigikira imigambi ya leta kuko benshi batubwira bati twereke devi byotwara hanyuma hariho n'uwundi mugwi twaye akazi ko gushiramwo nibiki byokorerwa ku mutumba nibiki byokorerwa mu bitaro vya komine navyo turazi yuko indwiza guhera tubifise kugira ngo bamwe bajeje inyubako baca bikorera ko mu kutwereka kirangamitsi c'inyubako zikenewe n'uburyo bitwara muri make rero novuga yuko umwero uno munsi wari ufise akamaro kanini kuko leta ishikirije ingingo size umushikiranganje wenyene nico bituma twashatse ko ivyo twavanye mu miherero nabo tubashikiriza kugira umwe wese amenye icajejwe hanyuma dushitse caciyumviro ca leta y'u Burundi yuko iba leta mpozi kandi mvyeyi mbone no kuvuga yuko twasavye ubure bw'ubuvuzi ko nabo baraba mu buryo bafise uretse kwagura inyubako z'ibitaro basanzwe barongoye yuko boraba ko bofasha no kwagura ayo mavuriro kuko bizofasha cyane kugira ngo amavuriro y'uburere yarasanzwe arimo abagwayi benshi aheme kuburyo hariho abantu bazoshobora kuvurirwa mu makomine rero abaganga abazo bahari bazoronswa ho kazi uburyo buhari mugabo bitabaye no mwaka mu mwaka uza bakuma basohoka ku mwaka ugenda ukurikira kandi twizera yuko tutazobabura kuko twovuga nk'abaganga baba generaliste nibo bonyene tubona yuko muga ntajana na 16 tuzobura basanzwe nabo barize ivyo ubuforoma bobo basanzwe bahari ahubwo nta kazi bari bafise nje gituma dusaba yuko n'abakaronka boba baba hariya nyene mu mitumba hariya nyene mu makomine kugira ngo byukuri umwene gihugu abone akarusho aha akazi kazoba kari abazoba bahari bazokaronswa dufatiye ku ntumbero yuko dushaka ko abari ruguru bashobora kwegera neza bene gihugu ari boronswa akazi gusumba umuntu usanga atahi Bujumbura akaba ari kavura mu yindi ntara kandi hariho umuvuka ntara yari ngaho adafise akazi yari gufasha kurusha
abenegihugu mbere bakaba baza haba bakamutelefona bakadodora ku rugiwe kugira basarize byoroshe.